Twongeye kuba mwaramutse namwiriwe bakunze ibiganiro vya Manaac Burundi TV. Turacari mu ntara ya Kayanza aho Engineer Libe Directeur General wa Manaac Burundi ariko agendera abanyamyuga mvabwenge bagiye batandukanye bahurikiye muri ico kigo Manaac Burundi. Ubu naho yashikiye ku munyamwuga mvabwenge asanzwe ahingura ibirato mu nsato, mbere akaba ariko arabikora neza. Reka tumuyikaze kuri micro ya Manaac TV kugira ngo ashobore kutubwira mbega ni gute ariko arabitunganya, mbega Manaac Burundi yoyo iriko imufashiki. Ikaze cyane kuri micro ya Manaac Burundi TV. Murakoze cyane, nitwa Sindashika Eli, hanyuma nkaba ndumunyamwuga, ndahingura inshato, nkongera nkahingura ibikoresho bitandukanye bivuye mu nshato, nk'akarwero ibirato by'abagabo byugagwa kuba amashosure ferme, ndahingura amasakoshi mu nshato, ndahingura amasandari y'abagabo n'abagore, amaportemone, amasenture, amaportekle, n'udutapi two ku mameza two mu nshato. Rero n'umwuga ukunzwe na benshi, mbere dukorana n'abandi nashoboye kwigisha, maze nca ndabinjiza muri koperative kugira ngo dusangire ibikorwa. Rero Manaac Burundi ije hageze kugira ngo idutere intege, maze ibikorwa byacu bibandanye gutera imbere, ariko kandi turayiteze ko byinshi nko kumenyekanisha ibintu byacu kugira ngo bimenywe na benshi, maze umwuga nkora nabo dusangiye gukora uwo mwuga twumve twishimye, dutere imbere, duteze imbere n'igihugu. Manaac Burundi ifise intumbero y'uko umunyamwuga mvabwenge yotungwa n'impano yiwe. Mbega ku bwawe ni ikihe cyizere cyangwa n'akahe kamaro ubona muri Manaac Burundi ufatiye nk'igihe giheze muri ko murakora bino bintu? Mbega muri Manaac Burundi hoho uhabona iyihe shusho cyangwa n'iyihe nyisho ubona muri ico kigo? Murakoze, ndahabona inyishu nziza muri Manaac, kuko nk'uko nari mpejeje kubivuga, izomfasha kumenyekanisha ibyo nsanzwe nkora, ariko kandi izotuma ndonka n'uburyo bwo gukora kwiyungunganya kugira ntere imbere, nongere nteze imbere n'igihugu. Neza cyane, mbere naramaze kubitangura kuko nsanzwe nigisha abanyeshure mpawe n'amashirahamwe atandukanye nka Swiss Contact, Copede. Ubu mbere twimirije no kuronka abanyeshuri tuzohabwa na Caritas Internationale. Ni mu ntumbero kugira tubigishe umwuga, hanyuma nabo bawukore biteze imbere. Urumva rero n'ubu iryo hangiro turarifise, n'abandi bajene tuzobigisha, maze turwanya amarigara, ntihasubire kuba amarigara aha mu Kayanza no mu Burundi. Kubera iki? Kubera tuzoba twigishije abanyeshuri imyuga itandukanye. Murakoze namwe. Ikaze kandi ni kuri micro cyangwa ni kuri platform ya Manaac Burundi TV, aho iticaye n'ubu umwubahwa Directeur General ariko agendera abanyamyuga mvabwenge bo mu ntara zigiye zitandukanye. Ubu naho ahejeje kugendera mu ruganda cyangwa aho umunyamwuga mvabwenge asanzwe ahingura ibikorerwa mu mahembe, nawe yavuze ati sinova mu ntara ya Kayanza nawe ntagushitseko. Rero reka tubahe ikaze kuri micro ya Manaac Burundi TV kugira ngo mushobore kwidondora, hama muheze mudusigurire mbega mu bihingura gute. Manaac Burundi yoyo muyiteze kwiki? Ikaze cyane. Murakoze cyane kandi karibu cyane kuza kutugendera, mwakoze. Hanyuma jewe nitwa Nyabenda Innocent, nkaba nsanzwe mpingura ibintu bitandukanye biva mu mahembe y'inka. Tugeze ku bintu bigera kuri 250 modele. Twebwe turahingura amasiyete yo gufungurirako nayo gusharisha mu nzu, turakora amabage, amasorte atandukanye, turakora amabrasere, ibikomo,
turakora ibintu byo gushariza mu nzu n'ibindi byinshi. Ego abo batungwe n'izo mpano zanyu, mbega kuri mwebwe ico cyifuzo cya Manaac Burundi muba mugishira mu ngiro? Mu ngiro mbere no munsi gusa, ahubwo gusa muje muba nk'abatuvunira akagohe, kandi twari dusanzwe ubumenyi twahawe tubuha n'abandi muri koperative. Ego turamaze kwigisha abajene batari bake, hariho abaca baguma muri koperative, hariho n'abandi baca baja gushira mu ngiro ibijanye na entrepreneuria, ko ntitwigisha umwuga gusa, turatanga n'ibindi vyigwa byo kwiteza imbere. Gaca usanga rero yagiye gushira mu ngiro ubumenyi yahawe, ari ubw'umwuga canke ari ubwo yakuye muri entrepreneuria. Koresha mutabironka vyihuse, ugasanga nimwe mu ntambamyi mukunda guhura nazo. Mbega mu ntara ya Kayanza nkawe nk'umunyamugambabwenge woba uhura n'ico kibazo? Nimba uhura n'ico kibazo, niki kintu usaba kuri Manaac Burundi ko ije ifise intumbero yo gusaidia canke yo gufasha abanyamugambabwenge kugira ngo ibakemurire ico kibazo? Izozo ntizobura, ziriho nk'ibintu dukura hanze y'igihugu, kuko n'ubu twimirije kubituma haciye nk'ukwezi bitaraza. Ni ukuvuga icyo mwari muvuze twosaba Manaac ni uko kijya kigo c'abanyamyuga barirya huriro tuzoza duhuriramwo tuguriraho ibikoresho borinyarutse, kuko ivyo dukura hanze biratugora kugira biveyo n'ingene bishika. Mugabo urumva Manaac izoza bizana duca tuza kubitora i Bujumbura, bizoba vyoroshe. Ico kintu yogikorerako bikoba akarusho cane gusumba, yobituvuniye urugendo. Ego murakoze cane. Ndasubiye kubaha mwaramutse abakunzi ba Manaac Burundi TV. Nkuko mubibona ni umunsi ugira kabiri ndi mu ntara ya Kayanza, aho ndiko ndagendera abanyamyuga mvabwenge batandukanye. Mwabonye uhejeje kutwereka yuko ahingura ibintu mu nshato, hanyuma kandi tukaba turi kumwe ubu naho na Innocent asanzwe ahingura ibintu bitandukanye mu ihembe. Twebwe rero tukagira tuti twubanza gushimira cane umwubahwa Yvonne, kuko ari we novuga yuko yadushikanye hano nk'urongoye intara mu bijanye n'imyuga mvabwenge muri Manaac. Hanyuma kandi tukamushimira ibikorwa yakoze muri Sopake, kuko yarakoze birashimwa. Murazi ko yegeranije abanywanyi benshi mu ntara mu makomine atandukanye, agashira y'inzego. Ubu mbere bakaba bariko baregeranya uburyo bwinshi bwo kugira ngo lancement officiel izogende neza. Akamo ka mbere no batera ubwa mbere nuko kuri lancement abanyakayanza mwoza muri benshi, kugira ngo bikunde isi yose imenye ivyo mukora, kuko umuntu yiyugaranye ugasanga ibintu vyiwe biguma mu ntara gusa, agakoresha WhatsApp gusa kugira ngo abivuge, sivyo. Ni vyiza ko haba ama exposition, mukaza murabizana i Bujumbura muri mu bikorwa vya Manaac kugira ngo ibintu vyanyu bimenyekane. Ico ni cambere. Ikindi cifuzo cacu nuko mushiraho platform zanyu zo ngaha nyene ku kazi wanyu, mugashiraho imbuga ngurukana bumenyi zo kwamamaza ivyo mukora buri munsi, buri saha, buri munota, mukama muri ko muracisha ku mbuga ivyo mukora. Kandi ntimukame mwiyumvira yuko abazungu aribo baguramwe bino bintu vyanyu gusa, n'abarundi babibonye babishimye. Umuntu ari mu Kirundo canke ari Makamba canke ari Gitega arashaka gushima ibintu kubera yabibonye kuri platform zawe, kavuga ati oh wow, uyu muntu yitwa Innocent ari mu Kayanza, arimo arapibiriya ibintu vyiwe, ajya amahereni ni meza, ajya bijya bikomo ni vyiza, ajya bantuze bambara ku ntuzenya ni meza, ijya shakoshi nayishimye, biriya yakoze vy'ibirato nabikunze. Voilà, nico cifuzo ca Manaac yuko abamenyesha makuru bacu baca babafasha kugira ngo buri munsi baze baramamaza ibintu vyanyu. Kandi twebwe murazi ko tutavyishuza, ntaco dusaba uretse gusa ko uba werekana yuko donc uri muri mu murongo wacu, ndavuga uwumva imigambi yacu, kuko imigambi twe tuzanye niyo kugira ngo dushire ingufu hamwe, inyungu natwe tubironkamwo nuko mwigisha ugwaruka. Ico mutemera kukidukorera nta migenderanire twogirana namwe. Rero ko mwe mwemera kwigisha ugwaruka tuzobaha, tukabaha
abanyamyuga mvabwenge bipfuza gukarisha ubumenyi bari mu Rumonge, bari mu Yinga, bari mu Cankuzo, bari mu Cibitoke canke Bubanza. Ibyo nivyo vyifuzo vyacu kandi mwarabonye neza yuko twebwe ikivi tukigejeje kure. Hari haho batanguye kwiga no ngaha mu Kayanza rero kubera tubona mwamaze gutera imbere, nico tubasaba muteze imbere urundi gwaruka kuko mbere ndangire ko ndanabashimira kuko numvise ko mwabitanguye muramaze kuramura abatari bake, nagenduye inyubakwa yanyu, ivyo mukora byanezereye cyane. Mbere nkaba ngiye kubakorera ubuvugizi kugira ngo muronke ibikoresho vyaguye kugira ngo nabo banyeshuri twobarungikira ntibaze bakehanigwe, no kuvuga ntimubure ibikoresho byo kubigisha. Twebwe nta kindi dushobora kubakorera atari ubwo buvugizi mugabo, kandi ibi nibikorwa mvabwenge dukwiye kuza turakingiza kuko ntidushaka undi muntu azoza gupirata ngo akore ibindi bisa n'ibi nyene muri style yawe. Ashobora guhingura ibintu mu mahembe mugabo ntakoreshe ijya ico twita style no kuvuga akantu k'umwihariko k'umwartiste kavuye mu bwenge bwawe. Iyo propriété intellectuelle rero nukuyizana mukayitubwira tukayandika muri Manaac kugira ngo tuje kuyikingiza muri Obedeya. Nibutse abantu ko Obedeya ari Office Burundaise pour droit d'auteur, no kuvuga kijya kigo cy'igihugu kijerwe gukingira ubuhinga mvabwenge bw'abarundi. Murakoze.